Guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ngo birashoboka mu gihe hofatwa ingingo zibereye zo gukinga no kuvyaza umusaruro ivyo biza. Intara ya Kirundo irabangamirwa cane n'ihindagurika ry'ibihe, aho haka izuba ryinshi, imisi igahera ata mvura iguye, ibiterwa vyose bikuma. Iyo havuye imvura naho hagatera umwuzure, ndetse n'umwimbu w'amafi ukagabanuka. Narirya abenegihugu baba ku nkengera z'ibiyaga batunzwe no kuroba. Muri komine ya Busoni ibiterwa biriko biruma, ndetse abarovyi bo ku cambu ca Mugongo kiri muri iyo komine nyene ngo nta mwimbu w'ifi bariko barabona nkuko vyahora. Ibintu bitera namwe murabibona uko bukeye siko bwira. Bona ibintu bitera bigabanuka. Ubu nakubwiye yuko dusigaye turabantu nka mirongo ibiri benshi bigireza Tanzania kubera agena muruza akabura. Yabuze rero umuntu ahigira ahandi kugira umuryango ugire gute ubeho. Nko ku munsi urashaka gukura nk'imare 10 canke 5 n'igihe neza unabura. Buramatari w'iyo ntara Albert Hatungimana ngo yifuza ko iyo ntara isubira kuba ikigega c'u Burundi nkuko vyahora kera. Aravuga imigambi iriko irakorwa n'ivyakozwe kugira bahangane n'ihindagurika ry'ibihe. Pinide turavye umugambi iriko iradufasha kurangurira muri zone Gatare hariya mu Gatete. Turabona yuko iriko iratuzanira ikintu gishasha tutari tumenyereye cyo guhindura ingorane y'izuba dufise igacika inyishu yo kudutorera ibibazo vy'inzara. Kuko muri uwo mugambi batekanya yuko amazi azoduzwa ku nguvu z'imishwarara y'izuba. Ucumva iryo zuba ryari ingorane buri gaca rihinduka iciza cyo kuduza amazi yo kuvomera imirima. Urumva ko ari ikintu gishasha. Kubwiwe ngo abona ko inyinshi itomoye ari uko bomufasha gukingira ibiyaga indwi biri muri iyo ntara ngo vyokoroha cane guhangana n'iryo hindagurika ry'ibihe. Amubona ku kiyaga Gweru muri 2014 haraje umugambi bita Rivempe. Uwo mugambi baciye bawitirira iki gipande cy'imetero 50 gikingiye. Hanyuma abene gihugu rero barababwiye bwa mbere bararima gushika ku mazi ku kiyaga. Hanyuma ifi zirabura. Hanyuma uwo mugambi umaze kuza barahimiriza abene gihugu guca umukobeko ugabura hagati y'indimiro n'imetero 50 z'iki kiyaga Gweru. Uwo mukobeko rero nkuko mubona niyo minyari mubona ngaho. Iyo minyari rero burya ni uwo mukobeko ugenda ibibirometero vyose ku gipande cy'u Burundi cy'iki kiyaga Gweru. Hanyuma rero hepfo y'iyo minyari igabura bene gihugu no muri zo metero zikingiye haci hategwamwe ivyatsi. Hanyuma bene gihugu rero barababwira bati akana karimbi kari hagati yo gukiya y'igipande gikingiwe naho muzorima. Nayo ngo abene gihugu baba mu kazinga ko kuruyoka kari mu kiyaga Gweru muri komine ya Busoni nyene bari mu migambi yo kubimura kuko ngo bari mu babangamiwe n'ihindagurika ry'ibihe.